Muri leta zunze ubumwe za Amerika mu bugaragwa bwa Nevada hari agace gato cyane kamaze imyaka irenga 70 gahishe ibanga riteye ubwoba cyane. Kuko mu myaka mike cyane iheze hari ibintu byabonetse mu kirere bisa n'ibisahani biguruka, ibintu byagendera ku muvuduko udasanzwe usumba umuvuduko w'umuravyo inshuro zirenga zitatu. Ibi bintu byaciye bihindura icyerekezo cy'ikiremwa muntu mu buryo buhambaye cyane kandi mu kanya gato. Bamwe mu babibonye bavyise ibigendajuru, abandi bavuga ko ari aliens, abandi nabo baciye batangura kwibaza ko ari ubuhinga bw'ibanga bw'igisirikare cya leta zunze ubumwe za Amerika. Ni gute aka gace gato kari hagati mu bugaragwa bwa Nevada kahindutse kimwe mu bintu bizwi cyane mu nkuru zigaragara kenshi kw'Isi, aho bavuga ko aliens n'amabanga ya Amerika bibitswe hano. Iyi niyo nkuru tugiye kurabira hamwe muri kino kiganiro gihambaye cyane. Uyu munsi tugiye kwinjira muri zone 51, kamwe mu birindiro bihambaye cyane vya leta zunze ubumwe za Amerika, aho benshi bazi ko habitswe ibanga rihambaye cyane, aliens n'ibindi bimenyetso bikomeye cyane, aho Amerika ishobora kuba ariho hantu uri imbaraga zayo. Niba ushaka kumenya vyinshi kuri zone 51, gumana nanjye muri kino kiganiro kugeza ku musozo. Aha ni kuri Olivier Info, niba rugambero hanyuze ibuka gukanda subscribe kugira ngo duhure tubana umunsi ku wundi. Ndaguha ikaze cyane muri kino kiganiro. Zone 51 ni kibanza cha gisirikare kiri hafi ya Groom Lake hagati mu bugaragwa bwa Nevada muri leta zunze ubumwe za Amerika. Kandi ikintu cya mbere dutegerezwa kumenya imbere yuko twinjira mu ibanga rya zone 51 nuko zone 51 ari kibanza cyanyaco gihari uyu sumugani ikirindiro cya gisirikare cy'igihugu cya Amerika. Mu ntango zone 50 yari ibanga ry'igisirikare cya leta zunze ubumwe za Amerika gusa, ariko uko imyaka yagiye irahera inkuru z'abantu babona ibintu bidasanzwe mu kirere zagiye ziriyongera umunsi ku wundi, n'amabanga y'iki kirindiro yagiye ariyongera uko imisi yahera. Hari ababona ibintu byihuta cyane mu kirere, hari n'ababona ibintu byari bifise ishusho batari bamenyereye ku inosi yacu, aho byahinduye burundu igisirikare cya leta zunze ubumwe za Amerika. Aha rero niho zone 50 yatanguye gufatwa nk'ahantu hashobora kuba hariko harakorerwa ibintu birenze cyane ivyo umuntu ashobora gusobanura. Umugabo umwe yitwa Bob Lazaro yatanguye kuvuga ko azi ibibera muri kano karere, kandi ko yamaze imyaka myinshi cyane ari umukozi ahambaye cyane wo muri kino kirindiro cya gisirikare, kandi ivyo yavuze byari birenze cyane ivyo abantu bari basanzwe bibaza muri ico gihe. Bob Lazaro yavuze ko yabonye ibikoresho bitari bisanzwe igisirikare cya leta zunze ubumwe za Amerika cinjije muri kino kibanza. Ariko kandi ikintu cyatangaje isi kuruta byose nuko yavuze ko hari ibikoresho bisa n'ibisahani biguruka byoba byaraturutse hanze y'isi bikinjira muri kino kibanza cya zone 50. Yavuze kandi ko abahinga bagerageza gutahura ingene ubwo buhinga bukora, barara amajoro bariko bariga bino bikoresho byavuye mu isanzure, kandi bagerageza kumenya ingene bwotangura gukoreshwa n'igisirikare cya leta zunze ubumwe za Amerika. Iyo nkuru yaciye kwira ku isi yose kuko ikibazo cyari gishasha, nta muntu numwe yari bwahishure rino banga. Abenshi batanguye kuyumvira bati mbega Amerika yoba yarafashe ikintu cyaturutse hanze y'isi ikakibika muri kino kibanza. Bob Lazaro ntiyatanze inkuru isanzwe gusa, ahubwo yemeje neza ibintu bitangaje cyane kandi biteye ubwoba ko Amerika ifise ibigendajuru n'ama aliens muri kino kibanza. Iyi nkuru ya Bob Lazaro yahinduye uko zone 50 yariko irafatwa muri ico gihe burundu. Kuva icyo gihe nta muntu yari akibaza ibanga rya zone 50 kuko bose bari bamaze kwemeza neza yuko Amerika ifise ibintu biteye ubwoba cyane iri kwiragerageza, aho vyari ibintu bihambaye cyane bitera ubwoba ibihugu vyinshi cyane n'ibisirikare vy'ibindi bihugu. Kuva uwo munsi zone 50 yatanguye kuba ikimenyetso mpuzamakungu ca alien n'ibigendajuru, kandi icika amayobera ku isi yose. Kugira twishure neza ikibazo cya zone 50 n'ibivugwa kuri kino kibanza, dutegerezwa gutandukanya ibintu vyemejwe n'ibivugwa n'abantu. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 955 Amerika yariko irarondera ahantu hihishe cyane ho kugeragereza indege nshasha z'ubutasi n'izindi ndege zisanzwe z'igisirikare cya leta zunze ubumwe za Amerika. Aha niho Groom Lake hatogwa nk'ahantu hashobora kwakira kino gikorwa cy'igisirikare cya leta zunze ubumwe za Amerika. Aha hantu hahiswemwe kubera hari kure cyane y'ibisagara, kandi hakaba hari horoshe cyane kubuza ikiremwa muntu n'abandi basivile kuhagera. Ahageragejwe indege y'igitangaza izwi nka U2, y'imwe mu ndege zari zikomeye cyane mu bikorwa by'ubutasi by'icyo gihe, aho leta zunze ubumwe za Amerika zariko ziragwana na leta z'abasoviete mu ntambara y'ubutita canke guerre froide. Ariko kandi ikibazo cyari gihari cyari uko abantu bo hanze n'abasivile ntibari bazi ibiriko birakorerwa imbere muri zone 50. Buri munsi babona indege zidasanzwe mu kirere, bakabona
ibintu vyagendera hejuru cyane kure kandi vyihuta cyane kurusha uko bari bazi indege zisanzwe. Ariko kandi nta muntu yari ahari yashobora kubasigurira ivyo bintu biri mu kirere nico biriko birakora. Kuko leta ya Amerika ntiyari kuvuga ibanga ririko rirageragerezwa muri kino kibanza, yari kuba imenye amabanga ya gisirikare kandi yari kuba ibwiye umwasi wayo ico iriko irategura. Hanyuma kandi niho haje kugaragara iyindi ndege y'igitangaza, indege idasanzwe. Iyi yari indege yitwa A12 Oxcat. Iyi yari indege ishobora kugendera ku muvuduko udasanzwe, aho yagendera ku muvuduko urenga ibirometero 3500 ku isaha. Ibi vyari bikuvye inshuro zitatu ijwi ry'umuntu. Nukuvuga uyu muvuduko ni wari usanzwe kuko hari umuvuduko w'igitangaza. Ibi vyatuma umuntu wo hasi canke umusivile abonye ico kintu kiri mu kirere akibona nk'ikintu kidasanzwe mu myaka y'1960. Ibi vyari ibintu biteye ubwoba cyane, aho abasirikare basanzwe n'abene gihugu bagize ubwoba cyane. Inkuru nyinshi cyane zaciye zitangura kuvuka kuri kino kibanza ca zone 51. Nta muntu numwe yashobora kumenya ibiriko birabera indani muri zone 51 kuko hari kuhageragerezwa ubuhinga bwa gisirikare kandi bwabwirizwa kuba ari ubuhinga bw'ibanga kugira ngo abansi b'igihugu n'abariko baragwana na leta ya Amerika ntibamenye iryo banga. Aha niho zone 50 yatanguye kugira izina rihambaye cyane, n'izina ridasanzwe mu bene gihugu ba leta zunze ubumwe za Amerika no mu mitima yabo. Ibi mbere ntivyagize ingaruka ku bene gihugu gusa, ku isi yose muri rusangi habaye inkuru idasanzwe yagaragaye kuri leta zunze ubumwe za Amerika ko hariko hageragerezwa bimwe mu bintu bidasanzwe cyane. Ivyo vyaremejwe neza cyane ko zone 50 yakoreshejwe mu bikorwa vy'ibanga vya gisirikare kandi ivyo vyose vyatanguye mu mwaka w'1950. Gushika uno munsi ivyo vyose biranditswe, ariko kandi ibivugwa kuri aliens n'inkuru z'ibigendajuru ni inkuru zidasanzwe kandi zitaremezwa n'igisirikare ca leta zunze ubumwe za Amerika. Nta kimenyetso cemejwe cerekana ko hari ibiremwa vyo hanze y'isi bibiswe muri zone 50 kandi nta kimenyetso na kimwe kivuga ivya alien mu gisirikare ca leta zunze ubumwe za Amerika. Ivyo nivyo ubushakashatsi bwa leta zunze ubumwe za Amerika bwashize hanze bwerekana ko zone 50 ari kibanza gitekanye cyane. Ariko kandi ikibazo nticigeze kigarukiraho habe namba, kuko hari inkuru zimwe zivuga ko zone 50 ifise ibintu bitarashobora gusigurwa. Amateka yayo ya nyayo n'ubu aracyari banga kandi aratangaje cyane. Leta zunze ubumwe za Amerika ubwazo ziremeza yuko zahakoreye ibikorwa vy'ibanga vy'ubuhinga n'ayandi mabanga atangaje cyane kandi akomeye zidashobora gushira mu itangazamakuru kuko hari amabanga akomeye cyane ya gisirikare kugeza n'uno munsi ataravugwa. Zone 50 yari ifise ibintu vyose bikenewe kugira ngo ibe umugani kandi ibe iyifise amabanga akomeye cyane abantu benshi badashobora gutahura, kuko iki ni kibanza kiri kure cyane. Aha hari ikirindiro ca gisirikare gihambaye, nta muntu numwe w'umusivile yemerewe kuhagera, mbere n'abasirikare basanzwe bo hasi ntibemerewe kugira hano hantu. YouTube iyi ndege y'igitangaza kandi iteye ubwoba ubwayo ishobora gutuma umutima w'umuntu uhagarara kugeza n'uno munsi. Ariko kandi iyo ugeze kuri A12 Oxcat, iyi ni gitangaza kandi ikintu giteye ubwoba cyane, aho buri muntu wese n'uno munsi adashobora gutahura ikoranabuhanga rikoze ino ndege yakozwe mu mwaka w'1960. Nico gituma iri banga ry'igisirikare ca leta zunze ubumwe za Amerika cyafashije gukwiragiza cyane inkuru za alien n'ibigendajuru muri zone 50. Ariko Bob Lazaro we yaje kongera ikintu gikomeye no kwemeza neza ko kino kibanza ari kimwe mu burere buhambaye cyane kandi buteye ubwoba ku isi. Ubu rero tugeze ku kibazo abantu benshi cyane bashakira inyishu kandi bahora bibaza umunsi ku wundi, mbega koko zone 50 yoba ifise aliens? Kugeza ubu nta kimenyetso na kimwe cemejwe n'ubushakashatsi cerekana ko Amerika canke zone 50 yoba ibitse ibigendajuru canke aliens muri kino kibanza. Ariko ico tuzi cemejwe neza nuko zone 50 yabayeho kera kandi yabayeho kubw'impamvu ihambaye cyane. Yakoreshejwe mu bikorwa vy'ibanga vya gisirikare kugira ngo igisirikare ca Amerika gikomeze kubicambere ku isi. Kandi wamenya ko kugeza uno munsi zone 50 yahinduye uko abantu bose bafata igisirikare ca leta zunze ubumwe za Amerika kugeza n'uno munsi. Iyi ni inkuru yuzuyemwo amabanga menshi cyane adashobora guhishurwa n'umuntu, leta zunze ubumwe za Amerika ubwazo zitaratanga inyishu n'ibintu bigaragara. Niba wakunze ibikubiye muri kino kiganiro cyose cy'uno munsi, ibuka kugisangiza abandi. Ni hano turangirije kino kiganiro cy'uno munsi, duhure muri video y'ubutaha hano kuri Origin Info.